kwa benshi babona bari muri CNDD-FDD canke bakabona abagumyanga bo muri CNDD-FDD ntibigere bamenya abaribo. Kubera iki umugambwe CNDD-FDD? Hari nabibaza bati mbega ni kubera iki twabonye n'amakunga haguruka kugwanya umugambwe CNDD-FDD? Kubera iki? Kubera iki uriho? Umugambwe CNDD-FDD waje guhindura Uburundi. Waje guhindura Uburundi kugira bube Uburundi igihugu citeka nitekane, igihugu umwene gihugu wese ategerezwa kwibonamwo akamererwa neza. Reka ndabivuge neza, dushaka Uburundi, umurundi wese, umwene gihugu wese wari we wese, yaba umugumyabanga canke atari umugumyabanga, umurundi wese yumva ko aroraniwe muri iki gihugu c'amavukiro. Kuroranirwa rero ni vyinshi, uragira umutekano mu mutima, ukagira n'umutekano ku mubiri, ukumva yuko umerewe neza, uroraniwe. None rero umugambwe CNDD-FDD nico wipfuriza abarundi kuva ubaho. Muravye tuvuze tuti, numvise abaririmba bati umugambwe CNDD-FDD aho wadukuye. Koko wadukuye habi. Kuko Uburundi twari twaranyazwe, igihugu cacu tukibona. Igihugu kiraduca mu myanya y'intoki tukibona twebwe abarundi. Kuva igihe bakavantara abakoroni baziye mu gihugu, barasambuye igihugu cacu, aho abarundi twibagira ko turi abarundi gushika aho twibonamwo ko turi abahutu n'abatutsi n'abatwa, aho kubona ko turi abarundi. Uwaduhenze rero bugico yashaka twibagire ko dufise igihugu cacu dusangiye kugira ngo akidutware tubabaja muri ico gihugu cacu. Kuva ico gihe umuzungu yaraje arasambura leta mvyeyi, kuko kera narindi umutware yari umuvyeyi, umurongozi yari umuvyeyi, leta yari imvyeyi. Nimwiyumvire namwe aho wasanga umwami n'umunyaruyigi agenda ku kirimba c'umwami agiye guhezagiza imbuto ku munsi w'umuganuro, ugasanga umunyaruyigi aragiye gushika Muramvya agiye ibwami ashengeye, nukuvuga agiye ku muvyeyi guhezagiza imbuto, umwami akabahezagira kuko yari umuvyeyi. Ico gihe umwami, umwene gihugu wese amerewe nabi, abonye ari umukene yaramugabira, atagira gatongo akamuha itongo. Ni nkuko umwana amenje, umurundi amenje yarahanwa nawe nyene, kuko uburongozi bwari buhari, bwari ubuvyeyi. Umwana amenje umuryango yarahanwa. Hariho uwo bahana mbere bakamunyaga urukomba amazi, hariho uwo bahana bakamwangaza akavumwa. Abarundi bose baribona ko bari mu gihugu cabo bafise umuvyeyi se barundi, bafise leta mvyeyi. Hanyuma bakava amahanga baraza baradusambura, barasambuye Uburundi. Murazi yuko Uburundi bwagwanye imyaka 7 yose bugwana n'Abadagi, kuko abarundi twari umwe. Ubwo Burundi bwa kera twese twari umwe, twitwa abarundi. Nta mudagi yigeze avuga ko yagwanye n'umuhutu cyane n'umututsi cyane n'umutwa. Abadagi bateye Uburundi hanyuma bagwana n'abarundi. Mugabo baraturusha inguvu, uburuhiro, baratunyaga ubwo butegetsi, baca batangura kuducamwe imigwi kugira ngo ntiduze dusubire kuvuga rumwe. Erega burya mu gihugu abantu bavuze rumwe nta numwe asubira kubacamwo. Nico gituma mu bagumyabanga tubabwira tuti tubakarorero mu bumwe, tubakarorero mu bumwe, ntagire uwuzosubira kwitandukanya n'undi murundi mwene wabo, kuko ahandi ho boca baducamwo. Tuca tubihwiji. Abarundi baraduteranije abo bazungu gushika aho dutangura kugira kuri ya migani ngo ubutambara na mukeba ntakubita urugohe, kugira tugume duhanganye turabana mu maso. Hanyuma uwakuravye cyane murazi ingene bigenda, tuguma turabana, uburihiro usanga mwakoranyeko. Ngo utabana mukeba ntakubita urugohe, kugira ngo ugume usamarana ntugwane na bwa bukene wicwe n'inzara. Bakaduhenda ngo umwana wundi yimba guhisha ivu.
hajya wari umugambi wo kugira ngo ugume wikeka umurundi mwene wanyu ngo ko mutavukana ngo umwana wundi imbaguhisha ivu ngo naho utabona ivu ngo ariko arakwimbira icobo kugira ngo ucibona ko ari umwasi wawe ariko arakwimbira icobo. Abo bose yari migambi yo kugira ngo baduteranye. Novuga nti ico gihe niho shetani yinjira i Burundi iraducanishamwo tubamwe abahutu n'abatutsi n'abatwa turibagira ko turabarundi dufise ico dusangiye igihugu cacu citwa Uburundi. Ariko rero naho baduciye bufuni na buhoro mu ruririmbo ruhagize igihugu cacu tuvuga tuti warapfunywe ntiwapfuye. Uburundi bwarapfunywe baducura bufuni na buhoro barabwonona aho bene bwo basigara batacibona. Ariko Imana yagumye ihangaza Uburundi irabuhangaza haguma hariho abahizi intwari zitegerezwa kusubira kugarukana Uburundi bukaba bwa Burundi bwacu bumwe bwa Nyaburunga bumwe bwa kera kugira dusubire kunywana abarundi twiyumve turi mu muryango umwe. Nimwiyumvire aho haza umuntu akababwira nkaha ababwira ngo naka ntimusa ngo ko mudasa rero ni muryane kubera shetani yatwinjiyemo natwe twaca twemera bakajyanisha imiryango nuko batugira. None ga yemwe aha mubona dusa twese aho ubucucu bwacu rero bwabereye harimwo barebare hariho bagufi hariho abavyibushe hariho abonze twese ntidusa. Mugabo nagira ndababwire ko twese dusa. Kubera iki dusa? Twese twaremwe n'Imana mu ishusho y'Imana. Hariho abahora bashaka nko kumera nk'abaharira yuko abantu tutari bamwe. Hajya twese turabavukanye kuko Imana mukure mu muntu wa mbere yamuhushemwe impwemu. Izo mpwemu turazihanahana twese duhema za mpwemu z'Imana. None ntizisa yebo abize barazi impwemu duhema izariza ntizisa zirasa. Muze mubaze abahinga naho barabumba gute bashaka kumba ikintu bakagisha bakamoteri bakigatambuka. Mugani nimwumva hari umuntu yaremye akabumba ikintu hanyuma kigahema muze muce mwemeza yuko abantu rero tudasa kuko akabanga kacu karaho nyene tumenye ko turi abantu duhema impwemu zimwe. Nico itubiye tuvuga tuti dukingire ibidukikije tubikingire kuko nivyo biduha akayaga Imana yaduhaye yaturemeye itugira ibiremwa bihema. Nico itubiye dutegereza gukingira ibidukikije. Abarundi rero hagumye haza abashaka kutwunga bashaka Uburundi busubira ku Burundi twiyunge. Nimwebuke gwa Gasore hariho nk'abagumya banga mu ndongozi ushobora kuzusanga bagenda bayivuga ngo jewe nguru rugamba ngo nagwanye. Nagira ndabwire ko urugamba rwatanguwe na gwa Gasore niwe yatanguye kwikura ko bakavantara kugira asubire kuba ku Burundi. Hanyuma nawe nyene biragorana kuko bakavantara bari bafise inguvu nyinshi ndetse ico gihe baciye baremantanya umugambwe witwa PDC. Uwo mugambwe ugendera ku karangamutima kabo bazungu baducanishijemwo. Uwo mugambwe rero niwo waciye utangura gufutanya Burundi kandi ugizwe n'abarundi. Uno munsi abo barundi baracariho bagwanya ico gihugu twebwe dushaka baracariho. Mugabo ico duhamagarirwa nuko bose tubahanura basubire ku murongo bavuge bati Uburundi ni igihugu cacu. Gwa Gasore bamaze kumwica amacakuri yaciye yinjira muri iki gihugu turibagira ko turabarundi. Barafutanya umugambwe wiwe akarangamutima arafise kubumwe ibikorwa amajambere. Ubwo bumwe buratose karakubera uwo mugambwe PDC wafutanije umugambwe yiprona wa Gwa Gasore. Mugabo nticabujije ko nubundi abahizi baguma bavuka. Nico gituma twashitsaho tuvuga tuti turashitse ku ntwaro ya demokrasi mu 1993 tukitorera abarongora Burundi. Mugabo kubera ka baba PDC bamwe badashaka ko Burundi bwiyunga abarundi nyene bajya babakozi b'abazungu nibo baciye bafata
batembagaza iyo ntwaro barica n'abari barongoye igihugu cyacu barabagandagura. Mugabo abarundi uko buca siko bwira twagumye dufise abahizi. Abarundi baravuga bati uko bigenda kose nta kindi kizodutunga tutagize igihugu kirimwo intwaro koko y'abahizi, intwaro ijejwe gukorera bene gihugu. Abarundi twese tutatuvira hasi rimwe. Nagira ndababwire yuko CNDD-FDD yakozwe natwebwe twese abarundi. Ntihagire uzoza ariyitirira ngo CNDD-FDD ntigwanje gusa, kuko ivyo dukora vyose ni ivy'abarundi. CNDD-FDD ntikorera abagumya banga gusa, ikorera abarundi bose, ikorera abarundi bose. Nico gituma n'abarundi nyene bayishiriyeho bavuga bati twitunganye kugira ngo igihugu cyacu c'abavukiro dusubire tunywane tugire umuryango umwe w'abarundi. Umunsi umwe hajya hari imvugo zibiri, imvugo z'abize n'imvugo z'abandi batarosa amahirwe yo kubandanya amashure, mugabo bose bazi ubwenge. Umunsi umwe hariho umutamakazi, barabatamakazi nasanze bariko baridodomba cyane, ndabumviriza ngo ntuzewe ngo umugambwe wacu ngo twarariye rubunda ngo tugwa tuvyuka ngo tukawubaka ukabaho ngo none umve ntuzewe ngo tuwuhebe. Ndabaza nti nibiki ngo n'umuntu ngo aca tubwira ngo niduhebe CNDD-FDD ngo tuje mu mugambwe iwe, ngo umugambwe twapfiriye nabi tukarara rubunda tukawiyubakira tugateza imbere igihugu ngo none ngo tuwuhebe gantuzewe. Uwo yari umwe. Ndavyumviriza ndavuga nti koko bwa bundi CNDD-FDD n'umugambwe w'abene gihugu, si umugambwe w'abize, si umugambwe w'ababandi bo hejuru, n'umugambwe w'abene gihugu ko nibo bawishiriyeho. Nababwiye ngaha ndi ngaha Butezi mu 1994 abanyabutezi nibo batangiye umugambwe CNDD-FDD. None ntiwari bwitwa izina, mugabo bari bariho. Hanyuma rero ndasubira ndiko ndatembera rero abo abize nabo abanyepolitike, nza numva uwombajije nawe wo mu wundi mugambwe ngo none ngo nk'ubu ngo twavuga yuko CNDD-FDD ngo aho ibereye ku butegetsi ngo imaze kutumarira iki. Umuntu yize nza ndamubwira nti nivyo vy'ukuri, ni na Yezu igihe yaza ku isi ntibamwemeye, ntibigeze babona ko hari ico abamariye, ariko umunsi bari bahejeje kumubamba umusodo umwe yaraje araraba ibibaye aca avuga ati vy'ukuri wa wundi ari umwana w'Imana. None kugira CNDD-FDD bamenye ivyo imaze gukora nuko yoba yapfuye. Ndabwire ntagire uzore kuri ciza yafashe, ntukare kuri ciza wafashe. Uwo muntu naramugiriye inama ndavugira nti wewe nyene turabe mu 2005 wewe wasa gute, wewe ibunyene turabe ifoto yawe yo mu 2005 duce turabe ifoto y'uno munsi wawe. Ntago ko nyene ntikamaze ngo kandi nivyo. Nturibuka umuntu w'umukuru, yari umukuru w'ikirenga, yama yicaye ku gatebe imbere y'ibiro vya procureur general agiye gusamba, umenga niwe yishe Ndadaye, nturamwibuka? Nini yari umugenzi wawe atego no munsi aracatonda kwicara kuri kagatebe asambishwa nko kumenga niwe yishe Ndadaye kandi ari we bakorana. Erega aho hambere yahise uwibwe niwe yiruka. Indongozi za fraude buzingana iki zagiye imbere y'ubutungane umenga niho bagirizwe urupfu rwa Ndadaye. None ntimuvyibuka indongozi za fraude buzirazi utazi icari cose CNDD-FDD yoca agenda akabaza imigambwe ine yari hari 93, umugambwe Frodebu, umugambwe PL, umugambwe RPB n'umugambwe PP. Muragenda muyibaze muti mbega CNDD-FDD nta kunguko irazana muri Burundi. Aha mu Burundi kwibagira ni bibi, twibuka iyo twavuye niho duca tumenya iyo tuja.
ukibagira iminsi yose uzoca wibagira n'Imana yahagushikanye. CNDD-FDD yavutse atakindi je gukora, ni Imana yonyene yagiye mu bahizi b'abarundi baja hamwe bavuga bati igihugu cy'u Burundi giteza kugaruka. Mugabo nagenda babwire ni ingufu z'Imana zakoze, si ingufu z'abarundi, kuko ntibishobora kumvikana yuko igisoda cy'igihugu cyari gufata amabrende kigafata inkoho kikaja kurasa abene gihugu bonyene bagihemba. Erega amahera abasoda bahembwa n'abene gihugu. Ivyo bintu ntaho byakabonetse. Je n'ubu naba ndavyimvira none nk'ubu mu Burundi bw'ubu byo babigishoboka. Yari shetani nyene yinjiye. Mugabo no mu ijambo ry'Imana baratubwira bati urutete rwa sinapi ni gatoyi cyane, nta kari gatoyi, kataboze ngo kaje mu kuzimu, kadatewe ngo kabore kaje mu kuzimu, ntikamera. Mugiyo kameze kavamwe igiti kinini cyane, inyoni zo kwisi zose ziza zikarikako. Mu Kirundi naho tukavuga ngo atagapfuye ntagakira. No kuvuga yuko twategereza guca muri ajya magume kugira ngo ayo magume abari yazotwigisha ingere tutazoyasubiramwo. Erega ubu turazi yo twavuye, ubu hari uwo bobwira ngo asubire yakemeraga yewe. Muribuka kwashi twari tugwaye muri ivyo bihe byo mu 2095 muravyibuka bari bariho. Ibiswi vy'inkona ntibirimwo kuko ibiswi vy'inkona bivukiye hasa neza. Aha murabona abasirimu bicaye muri tribune, umwe wese naje kuraba agafoto yari afise mu 2015 turabingene gasa. Naje mpora niraba nkibura, sinemera ko ari jewe. Twaragwaye kwashi. Amagume rero yaje kugira ngo aduhe icigwa, yaje kugira aduhe icigwa kubona abarundi duheza kwitorera indongozi. Igisoda nyene cari kukingira izo ndongozi kikaba ari ico gica kibagandagura. Birerekana ko atabutegetsi bwari buri mu Burundi, kuko ubutegetsi butagira umutekano, ubutegetsi budakingira abene gihugu, ubutegetsi budafata inkozi z'ikibi ngo zihanwe, ubwo butegetsi ntibabubaho. Ubutegetsi aribwo bwiruka ku bene gihugu, ubwo butegetsi ntibuba aribwo. Hajya rero Imana yabikoze kugira ngo abarundi twubake igihugu, dushireho ubutegetsi nyabwo, ubutegetsi bwubahiriza abene gihugu. Ega Imana hari igihe nayo iracisha umuntu mu magume kugira ace ubwenge. 2015 mwibaza yuko bijya mwiyumvira ko ari umwana w'umuntu yabipanze. Hajya Imana ari yabonye ko twijajaye turayibagira, dutangura kwibona ko turi bihangange timuribuka. Rero ni vyiza ko tuguma twibuka. Abene gihugu rero bamaze kuja hamwe baragize umugambwe CNDD-FDD, icambere kwa gusubira kubaka igihugu cyacu gisubire itoto. Nababwiye kuno munsi nabonye ko ibutezi ntihagisa nkuko hasi ico gihe, abanyabutezi ntibagisa nkuko basi ico gihe. Kubera iki twarasubiye turiyubaka turubaka igihugu cyacu. Nagira ndababwire yuko umugambwe CNDD-FDD banka bareka urafise akamaro wamariye ubu Burundi. Hariho umuntu ngira ngo no mwene gihugu niwo muri mu ntara ya Rumonge, ndamwibuka kuko ndamuzi, yigeze kwandikira agakete bagenzi bababwira ati numvise yuko mushiriko murajyanisha abagumya banga ngo bajyane, ngo ariko mwibuke neza mumenye ko amazi asumira kwibuye. Aha tagira ibuye amazi ntasuma. Nese ivyo gayemwe ndabesha. Amazi asumira kwibuye. Umugambwe CNDD-FDD wagwaniye demokrasi kugira ngo imigambwe ibeho. Uno munsi ni yabi imigambwe myinshi ihari ngaha muri iki gihugu. Uno munsi wari we wese avuga ivyo ashaka tangorane. No kwera urugamba kwa CNDD-FDD. Iyo CNDD-FDD itabaho kugira ngo Burundi busubire gutoha tuje mu ntwaro ya demokrasi, iyo migambwe ntibivuga. None ntibe yaravuga mu bihe bya 90 nkara ko 85 iyo migambwe itavuga,
kubera CNDD-FDD yazanye ikibuga ciza mu gihugu cy'u Burundi tukazana demokarasi uwo ari we wese rero aravuga. Nagira ndababwire ntagiye uzogira ubwo abonye abanyamigambwe bariko umwe wese abona yuko akomeye cyane gushika mbere ahabona yuko CNDD-FDD ari umwasi wiwe. None ga yemwe nta bahora batubwira ngo warose yarahavye ntibuka no kubegera inabukwe. Iyumvire uri umukobwa warashaje warabuze umugabo warabuze hanyuma umunsi umukazi ubona agasore kinoboye kakaza kakakuresha urabona yuko ari ijuru riba rikugurukiye aragutwaye urashitse muhire wawe ugaca bibagira ntuzewe ko inabukwe ari we yamuvyariye ujya mugabo ukamwibagira neza yuko nyoko bukwe ari we yakuvyariye uwo mugabo ari we bavuze ngo Imana iranyugurukiye darose umugabo ugaca uvyibagira ugaca utangura gufata nabi nyoko bukwe. Hajya rero ntibatangaze n'imigambwe mubonye hari hitagura kuvuga ngo CNDD-FDD n'umwasi no kubera yarose yarahavye. Erega iyi demokarasi twari twarayihabiye turagogwa turahwera turagwara kwashi turara rubunda turara mwishamba imvura itunyagira kugira iyi demokarasi ize. Kubera rero abarundi twese twari twarahavye demokarasi maze gushinga imiza amahoro agasasagara imigambwe yacitangura yo kwiyandikisha. None nkavuga kecuru gahishije ntikabura abuzukuru. Ikiraza rero imigambwe irakomera kandi CNDD-FDD niyo yazanye iyo politike yo kwimigambwe ibaho kandi ikayitsimbataza ikomere. Imigambwe ni ikomere ni sawa gose. Mugabo rero kubera iyo demokarasi twayirose twararushe ntidushobora kwibuka n'uwayituzaniye. Warose yarahavye ntiyibuka no kubegera inabukwe. Ari yibagira ko inabukwe ari we yamuvyariye umugabo. Hariho abantu rero bamaze kuvyibagira abarundi. Mugaragira ndababwire iki ni kimenyetso ko CNDD-FDD ivyikora ntibikorera abagumya banga gusa ibikorera abarundi bose. Ivuze iti demokarasi abarundi bose baca batangura kwikina amatavu muri demokarasi bakishira bakizana. Kandi nagira ndababwire mwe bagumya banga imigambwe myinshi ni myiza. Hari haba abasitanteri mpora numva ngo banyi imigambwe kugira amanama ugasanga mbere uwo musitanteri ugasanga umugumya banga. None ga musitanteri uzomenya gute ko ari wewe ndongozi? Uzomenya gute ivyiza ukwiye gukorera abarundi utumvirije abo muhindi migambwe ivyo bavuga? Ahubwo bemerere bagira inama bavuge ivyo banegura kugira ngo bikosore. Regura ngaha kugira ukosore. CNDD-FDD ntiri ngaha kugira ngo ininahazwe imererwe neza. Iri ku rugamba kugira abarundi bose batunge batunganirwe mu gihugu c'amavukiro. Abo biyindi migambwe barimwo rero mu bategeza gutunga bagatunganirwa. Iyo rero bariko baridoga ko bafise ingorane wewe murongozi menya yuko uri ngaho kugira ngo zijya ngorane bafise zihave. None ubankiye kuvuga uzozimenya gute? Hariho igihe twibagira kuko abagumya bagatumenye ko dufise umuhamagaro wo kuba ku Burundi gushika abarundi bose bumva ko baroraniwe. None umuntu yidoga mwumva baroraniwe ga yemwe. Nico itwa CNDD-FDD iriho. Kada nuko ntababwiye iki ni cigwa ca mbere gaco muri permanence. Aha ndiko nta gicigwa ca mbere aha muri iyi permanence rivyo muzohora muhigira. Mbega twotsimbataza gute demokarasi? None gutsimbataza demokarasi nukwanka uri mu wundi mugambwe. Ahubwo uvuga uti ubwo burya nta kintu twibagiye gabasha. Iyo rero muri mu nama ukavuga muti turabe ico twibagiye muca mwumviriza abo mu yindi migambwe ico bavuga mwibagiye mugaca mugikosora. Ico ituma imigambwe myinshi ari myiza. Ni myiza. Sinze numva umugumya banga yidoga ngo imigambwe yabaye myinshi. Saba clear. Nagira ndababwira yuko umugambwe CNDD-FDD wagiyeho kugira ngo aba barundi bose baronke aho baca kugira ngo bashikirize ivyiyumviro vyabo. None ko umugambwe CNDD-FDD rimwe abarundi benshi bategeza kuba akarorero. Nibo karorero ka demokarasi. None wumva wogwanye wo mundi mugambwe ukabona ukibaye akarorero ka demokarasi. Aha mwari muzi gituma imigambwe twese twumvikana. Reka ndababwira ikintu kimwe.
duheruka kugira inama y'imigambwe itariki 26 z'ukwezi guheze kw'icenda. Twize turaba imibano hagati y'imigambwe ku kiringo cy'ukwezi kose guheze. Twese abanyamigambwe twaratanga ko twasanze abarundi twaramaze gutera imbere. Bimwe bita mu kifaransa civilize. Abarundi twasanze turi civilize kuko twasanze hari abanyepolitike aho baba ari benshi ariho hambere hari amahoro. Niho hambere babanye neza. Ko twasanze igisagara ca Bujumbura arico ca mbere abantu babanye neza. None so bari kujyanaga yemwe. Kera bahora batubwira ngo injyane ngo ziva mu bize. None ubu babandi biza abanyepolitike baramaze guca ubwenge. Injyane ntizikiva iwabo ahubwo twese twabaza tuti twumva handi ngene bimeze. Dusanga umugwa mukuru wa politike wa Gitega naho nyene ba imigambwe ibanye neza cyane. Dusanga ibisagara bikomakomeye nk'igisagara ca Ngozi babanye neza cyane. Ibisagara byose imigwa mikuru y'intara namwe wanyu murazi mu Ruyigi hari ingorane zihariga yemwe ku mugwa mukuru wa Ruyigi. Vyerekana iki? Vyerekana ko ubu abarundi twamaze guca kenge, twamaze natwe kuba abantu ubuntu bwatugiyemwo kuko umaze kubona abanyepolitike batariko bararyana muca mumenya yuko ituze rije mu gihugu. None ntibavuga ngo umwe rufi bukuruga kwira igihugu cyose. Hanyuma rero duca turabaza tuti twumve hariya naho hariya hagati hariya abarimyi bari hariya atuvuga ngo ni banyarucari. Niho tuhora tuza twumva ngo abasomborokanije mu kabare ngo abasomborokanije muri ibi. Duca tuvuga tuti bajya nabo nyene ntibarabasivilize. Ni bande bakwiye kuja kubakoresha mwebwe ndongozi. Mugende mubigishe nabo babane neza mu buntu. Ivyo kumvikana yuko ariko birababaje cyane. Yemwe ntihagire umuntu azoja kumuheye abanyepolitike babosha ngo ni mwankana. Kuko nimwiyumvire akubwira ngo tugwanye ngo burya butegetsi ubu rero ibiharabe bavuga ngo tugwanye burya butegetsi bwa CNDD-FDD. Mugo bwa butegetsi abategetsi bakuru bibereye i Bujumbura bagacavuga ngo hariya ngo muri commune muri ku mutumba wa Muyange ngo ni mugwane ngo muri ko mugwanye ubutegetsi bwa CNDD-FDD. Ubugwaniriza ku Muyange uwo muntu azokubwira uko uracubwira uti sawa dupakize rero imodoka tugende y'abakuru bari i Bujumbura tuje kugwana kubera iki muja kugwana wewe hagati yayo. None mwe mupfudeketse ubuhe ku mutumbi wanyu ubwo butegetsi buriko burapfa n'ubuhe bwa CNDD-FDD gayemwe simwebwe musaba n'umunyu igitwengeje mugaca musanga abanyepolitike bariko bateranya bo bariko basangira ibiyeri i Bujumbura ngo namwe nimujyane. Nagira ndababwire umuntu wese azozabwira ngo wanke mugenza umenye ko ari shetani. Shetani ahiri yamaze kwinjiramwo ugumurondera ico gutandukanya na mugenzawe. Mugabo ahari Imana ahari mutima mweranda ugumurondera ico gukundanisha na mugenzawe. Niyo hoba hageza ko mupfa muca musubiza hamwe buno nyene. Hariho abarundi bakirondera yuko tuja muri ya macakubira abazungu baturimamwo. Bajya barundi muze umenye ko ari babandi bagendera ku karanga mutima k'abakoroni kamwe ko gusatura sambura na ducanishwamwo. Ntimuze mubemerere. Uzubona nk'umuntu arondera ngo mbeye ngo renda bajyanishe ngo ko vyase ko baryanaga yemwe ngo abahutu n'abatutsi n'abatwa ngo naho none abarundi nzo bajyanisha baciye kuki. Umva abahutu n'abatutsi n'abatwa ubu nta kibazo dufitaniye. Bagaca barondera ya shetani gumizunguru kirondera ngo none ngo ncehehe kugira ndabajyanisha abarundi. Ngo mbe noca mu migambwe ngubwo ntivyogenda neza. Ukazibona yatanga kuvuga burya ntimusangiye umugambwe ngo urumva n'umwasi wawe. Hariho ijambo nagomba gukerura ko abantu baze barivuge bazi ico bariko baravuga. Uvuze ngo umukeba ubugiye kuri wa mugani ngo utambana na mukeba ntakubita urugohe. Curaba rero ugumye umurereka uzobona abantu biviriye ku rubanza ngo abo niba bakeba baje kuntera kubera iki hariho umuntu yakwankanishije nabo mu yindi migambwe. Nimuze muvyemere ngo mwana wundi ngo yimba guhisha ivu ngo naho utabone ivu ngo ikinogo cyo cyahejeje kucimba guhambamwo kugira ngo uce ico bita ngo kwitanga umwasi. Ya hariho amajambo mabi dukwiye guheba ngo kwitanga umwasi. Umwasi ni indega yemwe nta muntu yobazi umwasi carico. Hariho umupatiri yigishije umunsi umwe mu isengero
ndabivuga turi kumwe n'umusaseredoti ngaha arigisha rwarugwaruka ababwira ati ndabasavye kirazira kwihorana kirazira kwa nka mugenzawe. Hanyuma yigishije umwana umwe muri urwo rwaruka ca amanika urutoki. Ntihari mu misa kuko mu misa ntitubaza, hari mu mafungo. Hanyuma cabaza patiri ngo none gapati ngo kwitanga umwasi ni bibi, ngo none ko n'ubundi utamwitaza azokwica, ngo kwitanga umwasi ni bibi. Hari muri kiya gihe c'amagume. Hama umupatiri acataye ikibazo ati umwasi ninde? Umwasi ninde? Yesu nawe yabajije ngo umukunzi ninde? Aho yaca ducira umugani w'umunyasamariya w'ikigongwe. Umwasi ninde? Umukunzi ninde? Ntushobora kumenya umwasi atarakora ikibi. Reka ndababwire, iyo mvugo yo kuva kwitanga umwasi ni imvugo yazananye n'abakoroni. Mu Burundi mu kwicana mu 72 ngo bazanye ku kintu citwa ngo Perrier Hutu. Ngurumva ngo abahutu urababona ngo hajye bagira bakwice. Rero utabitanze ni imvugo y'igikoroni yazanwe n'abakoroni ngo kwitanga umwasi. Umwasi umenya ko ari umwasi agukoreye ikibi, atakoze ikibi ntaba ari umwasi. Wewe rero ukavuga ngo witanze umwasi, ni wowe ubaye umwasi wiwe. Yari umukunzi, wewe ni ubaye umwasi. Ntuzuhirahire ngo uvuge ngo naka n'umwasi wawe ataragukorera ikibi. Mu Burundi hariho abantu bamenyereye imvugo, mu Gifaransa abize barabizi, aho kuvuga ngo présumé innocent bavuga ngo présumé coupable. Kwiyumvira ko umuntu ari umwicanyi atari yicantuze, ukamwita umwicanyi neza. Mu 2015 baragirije CNDD-FDD kuri kwitegura genocide ati bicakiri kariyo genocide itaraba. Iyumvire rero kuba présumé genocide uti iyo genocide atanu umutima wo kwitegura ufise. Frodebu ngo bagize kudera kuri Ndadaye ngo bayiketse ko bizogira genocide. Ngo hariho uhora yiyamamura ku marezo sosio ngo bandadaye ngo naba genocidaire kwagirizwa genocide utakoze kuko ariyo bari bazi ko barabiketse ko bazogira genocide. Ibara ryaraguye mu gihugu cyacu ngarabibonye, namwe nagira ndababwire ntagira umuntu azokwita umwasi wiwe atakibi yamukoreye. Uwakoze ikibi nawe niwe rero ababaye umwasi. Hariho imvugo mu Burundi rutegerezwa kuvavanura nazo, kujaniranya, gufatira abantu mu kivunga. Uno munsi Karaveri arisha umuntu, aho kuvuga ngo Karaveri ni umwicanyi ugacuvuga ngo ba Karaveri nabicanyi. Ngo hewe ngo mbega ngo yoba ari mu mugambwe uwuhe, ngo ari mu mugambwe munaka ya ngo abanywanyi burya mugambwe bose nabicanyi. Kera ngaha mu Burundi warasanga umuntu niyo abayisha umuntu Ingozi akaba ari umuhutu yisha umututsi, bacavuga ngo abahutu baratumaze, bakabwira ab'Inyanzarake ngo abahutu ngo baratumaze, ngo mwumvise Inyanzarake abatutsi bagaca biruka kwihora ngo abahutu baratumaze. Yaho umututsi yisha umuhutu, aho kuvuga ngo umwicanyi bavuga ngo abatutsi barisha abahutu. Aho byabereye nko mu Kirundo bagacavuga Inyanzarake ngo abatutsi baramaze abahutu. Nimwiyumviye ukazusanga abantu barasubiranyemwo kubera gusa hari umuntu yabateye ubwoba. Ntabantu uzawumva nk'ubu ngaha bababwiye ngo imbonera kureza amazo mu yindi migambwe zibica, kandi mwari mubanye umutekano. Bababwiye abo mu yindi migambwe ngo muragaba imbonera kureza igira zibice mbere naho zabishe n'ubutungane ntibukorako ntibubahana, kugira ngo abo mu yindi migambwe bace bava hasi kugwana. Hariho imvugo twe mu Burundi rwe usezerane, imvugo yitwa kujaniranya, iki gufata abantu mu kivunga. Umwicanyi akaranga mutima kiwe nakubwicanyi ni yitwe naka ni wari umwicanyi. Nico gituma tukuba dusaba leta tuti ntagira umuntu akora ikibi ngo bamubabarire, kuko leta idahana nayo ibikwetse ubwicanyi. Kubera umuntu akoze ikibi ntahanwe, uwagikorewe nawe acavuga ati ko base guca urubanza rero ndabibonye kuko ukoze ikibi mu Burundi ntwarwa, reka naje rero nkora ikibi. Bigaca bikwega kwegana, kwihorana, gukora ikibi.
ingaruka ziba nini cyane. Nico gituma mu mugambwe CNDD-FDD tuvuga tuti dukeneye leta ihana. Kugwanya kudahana nico kintu ca mbere gikomeye, n'urugamba rukomeye. Ukoze ikibategerezwa guhanwa. Mugabo buza wumva, urumva rero ngujya n'umunywanyi wanje ngo ntahanwe, ngo n'umunywanyi wo mu mugambwe wanje. Mu nama y'imigambwe twakoze twese twarumvikanye ubu yuko uwuzokora ikibi wese bamuhane bataravye umugambwe. Ntibavuge ngo n'abanyamugambwe, nuwo uwuzokora ikibi aragitwara ku gatwe kiwe agihanigwe. Ntuzukora ikibi bibaza rero ngo umugambwe wawe uzoza kuvugira. Nagira ndabwire twaravyumvikanye uwuzokora ikibi. Hariho abahora bafata ikibi bakagikora bagaca bacitirira politiki. Ngo turavye ngo yamukubise ngo kumvo za politiki. Imigambwe itaraho mu Burundi abantu ntibagwanaga yemwe mu kabara. Nagira ndabwire mugabo muri iki gihe tugezewe n'igihe cyo kwitonda cyane. Dutegereza kwitonda bihagije. Dutegereza kwitonda. Abagumya banga rero yabivuze neza umunyamabanga w'umugambwe muri province ngaha. Abagumya banga muri bungenze kuko CNDD-FDD niyo muvyeyi w'u Burundi no munsi. Yibungenze kuzovyara mu mwaka uza izindi nzego shasha. Erega umugambwe uri ku butegetsi none kubwo butegetsi aribwo butunganya ayo matora muri ya ngendo ya demokrasi. No kuvuga yuko mwebwe muri bungenze kera tukiri abana barabitubwira ngo umuvyeyi yibungenze ngo carazira ko abona ibintu bisa nabi, carazira ko abona inzoka, ibintu vyikwegura, carazira ko abona abantu bakomeretse, carazira kubera umwana mu nda yomererwa n'abagahava zari umukeha bwenge. None natwe rero ndababwira abagumya banga turibungenze hamwe rero twoza turashaka kubona ibintu bibi dutukana tugira gute tuhava tuvyara umwana w'umukeha bwenge. Tugende neza nk'abibungenze twinengesere. Kandi rero nagira ndababwire burya mu rugo abana bose baraba umuvyeyi. Umuvyeyi akanuye amaso abana bose baca bakanura amaso. Mugabo umuvyeyi ariko aratwenga abana bose baratwenga. Nagiye ndabasaba bagumya banga mugende n'akanyamuneza n'urukundo hamwe bose abarundi bose bacabona bati ibintu bimeze neza tubona n'abagumya banga bariko baratwenga bimeze neza. Mugumya banga akaba ari bazotagura kwidoga mbega yemwe twaruhukira he. Umugumya banga niwe wa mbere ugira akanyamuneza urukundo kumererwa neza kugira ngo nabandi nabo bahikike baje muri ako kanyamuneza. None rero iyo niyo mpanuro ikomeye cyane nagomba kubabwira. Urugamba rwa CNDD-FDD ni urugamba rugwanywa ku neza y'abarundi bose. Tuvuze tuti dukeneye intwari ibereye, intwaro nziza, inzego zitunganijwe neza zizewe n'abene gihugu. Tumenye yuko ni urugamba dutegerezwa gukora. Hariho indongozi zimwe mbe murazi abanyepolitiki ico bapfa. Abanyepolitike aka kajambo ngira mvuge nibaza ko kadahava kabanezera cyane nabo mu yindi migambwe barimo. Abanyepolitike bari bagiye yuko rijya tunga batunganya ry'igihugu ari iry'abene gihugu. Bo baragenda bibaza ko ari ivyabo ngo baheze rero ngo babirye abene gihugu bari ngaho barindiriye. Ukaza wumva abanyepolitike bagenda bakicara Bujumbura ngo nuko imigambwe yakoranye ngo turagabuye ibibanza ngo tugabuye ibibanza ngo amahoro arabonetse mu Burundi. Kumbe bagiye kurya ivy'abene gihugu. Hajya mu byo bapfa ivyo vy'ivyibano. Nico gituma umugabo CNDD-FDD tuvuga uti iterambere rikoba kumwene gihugu rikogara rikamusubirako. Sitambere rimuvako ngo rice ririribwa hari Bujumbura. Niterambere umwene gihugu rimukomoka ko rikongera rikamugarukako. Ico nico nama iminsi yose ndaba nkavuga nti mbe abo bazungu bavuga ngo baradufatiye ibihano. Mwari bwabone mu Burundi leta y'u Burundi ishobora guha miliyoni 500 ikomine ku mwaka yemwe. Hari mwari bwigere mu vyumva. Mugabo twari dufise imfashanyo z'abazungu. Mugu munsi bavuga yuko bahagaritse imfashanyo niwo munsi leta yacironka amahera ihama komine. None yari yagiye hayo mahera.
yari yagihega yewe ubwo abazungu ntibari baje kudufasha kwiba iby'abene gihugu ko ari bo basambuye Burundi ubwo sibo batweretse amayeri y'ingene umunyepolitike ashikira biriya birye sico gituma bigwaniramwe abanyepolitike iyo itunga ry'abene gihugu koko riba ari ry'abene gihugu ntabanyepolitike babagwana bogwanira iki kandi ibintu byisubiye mu bene gihugu none ubazo yagwanira yagiye mu bene gihugu ubuhore ragira ashike ku mitumba rero ndababwiye ivyo CNDD-FDD yahabiye gushika uno munsi biriko biraboneka hinge muraberera amakoperative ku mitumba ingeragira tungi mugira mutunge mwe mukura amaboko ku mpuzu gusa mukura amaboko mu mpuzu kuko ubu bimwe bibakomokako biriko birabagarukako rero hanyuma abanyepolitiki baje gusangira basaga byigire mu bene gihugu uwuzi ubwenge rero naza yicarira iwanyu umunyepolitiki azi ubwenge naza yicarira iwanyu kuko wicaranye n'abene gihugu ntahomba Jeraga ndabwira ndabizi ko adahomba none urugamba rw'umuheto gayemwe twari dufise ibigwanisho binganiki muga kubera ingufu z'abene gihugu zitaneshwa daba twarakoze inzego z'umutekano zizewe na bose nimwibuke kera bumvise imodoka y'igisoda ihinze ndavyibuka ngana narahabaye mwariruka ye muyumvise gusa mwumviriza ngo mwumva ari mwe ya patiri ngo cyane nimwe y'igisoda mwumvise ari y'igisoda mwariruka mugo no munsi muja kuyaka lift ntuze ngo he nani ngo baje abapolisi bagiye batanyunguruje mugaba kera ubumvise wariruka ndabwire turi bavuye kure nico ituma urugamba rwacu kirazira yuko ntimuze muri kuri ciza bwafasha ndabibabwiye hariho ubundi w'ikigaba umupatiri yarigishije umukristo ararambirwa carisohokera yigishije aratangura arabwira ati bavandimwe bati ntuze urekure iciza wafashe arabivuga arasigura none murazi warironkera akabatisimu ukagata gashaya uraza yubona warose batisimu kayita kirazira kure kwiciza wafashe hanyuma aragisha ubwa kabiri avuga ngo ntimuze mwishinge umutwe muteka umutwe cyane ngo kuko ngushobora kugwara mu mutwe ariko arasigura wa mugabo w'ikigaba acarisohokera mu isengero aritahira ashitse mu nzira acahura n'akanyamanza kariho karatambatamba mu nzira wa mugabo nawe ati jaka no gafata no bukura mu cibu no munsi emwe aragasobokera aragacakira aragafashe ka kanyamanza kati wa mugabo we ko ndabibona ugira unyice kugira undye ariko nagira nkubwire ko je maze guhitunga abantu benshi baratuze baratunganirwa kubera jewe ndabahayitunga none rero imbere yuko unyica banzurindire nawe ngende guhayitunga umugabo ati wewe hitunga umuntu ati nyabuna banzo ndeke rero ndakubwire kugira nawe uzosigara uratunga naho nzoba napfuye karatangura kamubwira kati icambere kugira utunge ntuzure kuri ciza wafashe asubiyemwe bimwe patiri yari yavuze byamurambira kare icambere ntuzure kuri ciza wafashe nyamugabo atega ico ndacumva ati ca kabiri ati ntuzuteke umutwe cyane kuko wohava usara ati ico ndacumvise ati ca gatatu rero kirakomeye kuko nico tutungirako ati banzu ndekure nje kuri irya shami hajya hejuru hanyuma mpeze ndakubwire wa mugabo acarakarekura ngo kamubwire ica gatatu gaca kajaja kwishami hejuru kati wa mugabo we urazi we kuri kijuju aturazi kwiyinda yanje iri mwinzaha bingana n'uwo mutwe wawe wa mugabo ngo wewe ngo garuka ndabe iyo nzahabu wewe ufise mu nda ngo ndabe ngo sinakubwiye ngo ntuzure kuri ciza wafashe wa mugabo atangura guta umutwe yizuga azunguza umutwe ati ntuzuteke umutwe cyane kuko wohavusara sisira nabikubwiye umugabo atahazira yoye none bane ba mama murabona iyo tuva murabona ko hari habi murabona ko twagwanya urugamba rudasanzwe kugira dushike kuri umunezero turimwo no munsi aya mahoro turimwo
ubu bumwe turimwo, uru rukundo turimwo, nituze tururekure, kuko turekuye tuzosigara turateka umutwe, twese muzosanga twagwaye mu mitwe. Nico gituma ndababwira nti nimuze murekure iciza mwafashe, twabirose duhavye. Hariho abahora batwumva nabi iyo turiko turavuga ngo caratuvunye. Mugama ina je mfasha niyumvira nti ngira ngo niba abandi babigwa hashashe batazi ingene vyageze kugira ngo tuve muri arya mabi tuje mu meza. Mugabo bo twari kumwe bose barazi yuko abarundi bose kugira dushika baravunitse, nta murundi numwe yavuye mwana nke kubahenda, ntihagire ubuzobahenda, nta bwoko nawe bwari bumerewe neza muri Burundi. Mugarabu no munsi ubwoko bwose twese tumerewe neza, ntihagire ubuzobahenda, nta bwoko bwari bumerewe neza, kuko iyo mugenza wagwaye umenye ko nawe ugwaye. Murazokumviriza useserewe n'ugwara go kukanoka gahererezi nikari kurega yemwe y'umutwe, mugo umutwe urameneka. Ntuze rero wibaze ngo mugenzawe ngo agowe ngo nawe uhiriwe, reka kubesha. Nimuze muvuge ngo hari umututsi yararyohewe muri Burundi ngo nuko umuhutu agowe, ntagiye uzova ngo umuhutu yararyohewe mu Burundi ngo nuko umututsi agowe. Twese twari mu muryango umwe, twari tugowe twese, kugira dushike aha nta murundi numwe atavunitse, twese caratuvunye. Bajya rero banka kuvyemeza, abanka kuvyemeza niba abandi babona ko bafise iyo baja, babona ko n'umukorona agarutse igihugu yogifata. Muranda bumva bavuga ngo jewe ngo ninatsinda ngo umukorona azoca agaruka ngo ni sawa. Azodutsindagiramwo ya macakubiri, abarundi dusubire muri ya mabwa. Abarundi twese twaravunitse bwa dushika aha. None rero ko twavunitse ntituze twemere gusubira muri arya magume. Ndabahanuye ntituze twemere uwo ari we wese avuga ati sinsubirayo kugira shikana aravunitse. Hariho abaca biyumvira ngo uvuze ngo abarundi igihugu ni gwabo mukama wanje. Abarundi igihugu nici wabo, nta numwe ashaka kukirengwanwa ko n'akantu na gatoyi. Abarundi igihugu ni gwabo. None uvuga wewe ufise akamanyu, uwundi afise akamanyu, n'uwundi afise akamanyu, ico gihugu bimaniki. Hariho ico bita itunga rusange. Igihugu cyacu ni itunga rusange. Murabona amatongo yose agize Burundi na yatwebwe abarundi twese. Hajya amatongo tuyagabura kugira ngo dushobore kuyakora neza, tuyahingure, atuviremwo ivyo dufungura, atubere kirumara. N'ahandi amatongo yose agize Burundi ni itunga rusange. Aha mwari muzi ko mwebwe uko turi ngaha twese aha turi itunga rusange. Mwari mubizi ko abarundi bose ari itunga rusange? Yemwe mwari mubizi? Reka ndabaha akarorero. Umwarimu ariyigisha, umwarimu ntiyigisha abandi, none ntakubereye kirumara, ntakubereye kirumara. Muganga ari kuvura, nawe uri kurima ni uza kumugaburira. Mwarimu ariko yigisha umwana wiwe, muganga ariko arakuvura, umubaza ariko abaza urugi uza kugaza inzu yawe, umufundi ariko arubaka ntariko ararima aramugaraza gufungura. Twese hajya turi bamagiriranire, twese turi itunga rusange. Nk'ubu je ndi itunga rusange igiwanyu, nawe uri itunga rusange igiwanje. Ivyo tutavyumva tuzokora turiko turacanamwe. Nitwaba rero twemera ko turi itunga rusange, ndababwira ikintu kimwe, duce tuvuga tuti kuva ubu ntidukeneye numwe atuvamo. Muze muravuga bumwe ingene bukomeye. None ko turi itunga rusange, itunga rya ugomba rigende. Uvuga uti mwarimu ntagende kuko umwana wanje yocabura uwumwigisha, muganga ntagende kuko ngwaye nocabura uwumvura, umurimyi ntagende kuko atarimye simfungura jewe ndi kuvura. Twese turi bamagiriranire, nico gituma mu Barundi bari babizi bavuga ngo bapfaniki barutwa n'abamarira niki. Turashobora kuvuka atana kimwe mari, turashobora atana kimwe mari. Abanyabujumbura barabizi bamanuka bavukana, umwe akaja kuba mu Kanyosha undi akamu Kamenge, hanyuma hagahera nk'ukwezi kose atanubonanye n'uwundi. Iyo ugwaje umwana
imbere yo kwamagara mwene wanyu ngo agutwaze umwana kwa muganga kandi mwene wanyu afise imodoka ubwira urya mugenzi wawe mubana ngo ntizi imodoka njana umwana kwa muganga hanyuma bahejeje kumuvuruza wumva utavuga ngo ngo burya ngo umwe tuvukana yamenye ko umwana agwaye gabasha sivyo gayebo bapfana iki barutwa n'abamariraniye iki none rero ko turi umwe twese turi tuvuze icyo tumariraniye nagira ndababwire ko icyo tumariraniye si imigambwe imbere y'uko umugambwe ubaho twese turi abana b'Imana imbere y'uko umugambwe ubaho twese turi abarundi tubanza tumenye ikiruta ikindi umugambwe utariho abarundi bazoguma bahangamye none imigambwe yavutse ryari abarundi nabo bavutse ryari no kuvuga yuko imigambwe itabaho turabaho ukazubona rero turiko dupfa imigambwe ikintu umuntu aremantanya ashatse akagifuta tukagipantuze ahubwo dupfe ico tumariraniye mbega akaranga mutima kanje kamariye iki abandi barundi nagira rero je nimvira ko no munsi mwese abagomya banga muramenye ico ari cyo kuba umugomya banga nico duhamagariwe n'imibano hagati n'imigambwe mugaragira ndababwire ko urugamba ntirurahera urugamba rurabandanya kuko uburundi twifuza ntiturabushikira nimusamare musamaye bodutesha yangumba dushaka ko Burundi kibi igihugu murundi wese aroraniwe none no musi turaroraniwe gayemwe twese dutegerezwa kubona umurundi wese amerewe neza aha ntaba hari batambaye uturato gayemwe hariho abatambaye uturato n'abandi bambaye uturato none mwumva bineze mwumva turashika tutarabona aho abarundi bose bambaye akarato tutarabona aho abarundi bose bamunzu y'amabati irimwo n'agasima tutarabona aho abarundi bose atanumwe yicwa n'inzara ikintu ca mbere gikomeye no kufungura kuko udafunguye ibikurikira ntibibaho bahora bavuga ngo uhimbye ntabura harara ubanza gushira mu nda hanyuma ukaronka aho urara none rero urugamba rurabandanya kugira urwana urugamba abemera ko turi ku rugamba ni bande abemera ko turi ku rugamba ni bande ni sawa gose ndashimye ko turi ku rugamba urenga ndabereke urugamba twese dusangiye atanu asigaye inyuma umwasi ninde kuko nuzagwana urugamba utazi umwasi hariho abantu zumva ngo mukeba wanje ni naka ngo mwasi wanje ni naka ngo kubera ngo mugambwe ngo arimwo ngo ndabona ko ari umugambwe ngo uzoshaka kudutsinda ngo niwe mwasi sivyo umwasi dufise n'ubukene umwasi w'Uburundi n'ubukene gusa iyo twese umwe wese abarya akaryama akarara mu nzu nziza akamererwa neza yambaye agahuzu keza agatwenga utwakeneye twose akaturonga twoza kugwana dupfiki gayemwe twogwana dupfiki umwasi rero no watuma tugira umutima mubi no watuma ducanamwo n'ubukene ubwo bukene rero dutegerezwa guhangana nabwo akatavuga ntigahenda akavuga ubukene ntibuvuga ntibugira umunwa ntibugira amaso ntibugira ubwenge mbere mwashaka none butunesha buciye amaja hehe ndabaha akarorero ka mbere abarimyi kuko nagenda umurimyi abarimyi muze murabe wiri urarima ahantu uhindukire uharabe tuvugishije ukuri ahantu warimye umunsi wose wohasara mu munsi wose ukabimara umwe wese yiyumvira ico conyene muze muhindukire muri ko murarima muraba ahantu mwarimye umunsi wose muce muraba muti none ngano bisoroma ivyo narimye umunsi no birya ku munsi umwe nkabimara uzosanga ari umusesekara noneho rero niba ushaka n'ubukene bwa mbere nuko utigera usiba gukora kubera urumva ivyo warimye uno munsi ntuzobirya umunsi umwe ngo bimare ivyo uzorima ejo navyo nyene ntuzobirya uwo munsi ngo bimare urimye rero ukamara umwaka wose udasivye uturonka umusesekara uwo musesekara ugacuujana ku isoko ujanye ku isoko umusesekara ayo mahera rose ni ya mahera gufasha kubaka inzu nziza
kujana abana ku ishure, kuvuza abana bagwaye, kugura karato, kugura gasabuni no kugura utwo kurya wewe utashoboye kwihingurira iwawe. Murumva rero ikintu ca mbere novuga nti ibanga ryo kugwana n'ubukene ubwa mbere nuko umwe mwese muri mwese gukora adasiba. Ubugira kabiri n'urunani, nta rugamba na rumwe rurijya rugwanwa atarunani. Abarundi turiko twicamwe imice, ntimugire ngo tuzotera imbere. Turiko twica imice ntizogera ruteye imbere. Ndabatera inkuru, buca tuja mu matora, hariho abantu basamariye amatora bibagiye gukora. Mu minsi heze nabitanze ko impanuro hariya muri komine Cendajuru. Hariho abantu babona ngo amatora araje agaca siba gukora ngo amatora ni igikorwa kidufasha gutunganya intwaro mu Burundi. Amatora siyatuma inzara icihera. Amatora no gutunganya igihugu neza kugira ngo tugire indongozi, tugire leta. Mugabo leta ntirigera iza kurima mu murimi wawe. Leta iragufasha gusa ikakorohereza mugasiza kurima. Nico gituma rero imigambwe y'abahitabaho, amashirahamwe adanira ibyicaro bya politike y'abahatabaho, ubwo rugamba dutegereza kurugwana twese atanumwe avuyemwo. Nico gituma twagize uwo mugambi wo kuja mu makoperative. Abantu benshi baciye bawufata ko ari umugambi w'umugambwe CNDD-FDD na demokarasi n'umugambi wa CNDD-FDD. Rero nibayireke sangwa ari ivyo. Nagira nkebura bagumya banga, ntihagire n'umwe asamara. Nimuje ku murimo kubikogwa muciye murajya amakoperative, kuko ajya amakoperative azotuma umwimbu ba mwinshi, hanyuma muronke umusesekara mu bushore mwikenure mu vyo mudafise. Amakoperative leta ntishobora gufasha umuntu wese ari ukwiwe. Leta naho yozana amatara ngaha ntizoyashira inzu zisanzaye kujya mbona ngaha, mutegeza kuba mu bigwati. Kuja hamwe nivyo bituma leta ibafasha. N'amakoperative rero kubera mwagiye hamwe mu makoperative, nimurabe ubu mu mitumba yanyu leta izohashika ize kubasahiriza mu makoperative. Rero nimwabona basamaza ntibabankire kuja ngo nuko ngo muri mu mugambwe y'ucanyuriya, kandi ntihagiyeho mwanyira kwinjira ngo nuko mwebwe koperative yanyu nk'akarorero ushobora gusanga irimo bagumya banga benshi. Hamagara nabo mu yindi migambwe baze muri amakoperative, kuko nta utungira mu boro. Mwebwe mu Ruyigi kera bahora bavuga ngo harabarozi benshi. Iyo utunze abandi arabakene, icambere bagukorera bavuga bati natuvemo, bavuma bakuroga. Ushaka rero gutunga neza, tungisha n'abandi, nimugire urunani mwese, tuje mu makoperative dukora ibikorwa by'iterambere, hanyuma muze murabe y'injyane zizosubira kuva twashije gutera imbere. Ivyo rero ndabipfuriza cyane gose, kugira ngo twebwe abarundi tumenye umwasi wariwe, umwasi simigambwe, umwasi dufise n'ubukene dutegerezwa guhangana nawe. Ni nagira ndangize ndabaha impanuro. Muga impanuro n'ubundi zijaho nyene. Gukora niho honyene, niyo nzira ibaho ishobora kudukura mu bukene turimwo. Urukundo n'urunani nivyo vyonyene bizotuma dukora dutekanye mu mutima, hanyuma ivyo dukoze n'Imana izobihezagira, kuko tuzoba dufise umutima mwiza. Mugire urunani rero, mugire urukundo. Ahibutezi ndazi yuko mwavuze ngo ubatwara idarapo, mbe mwasanga ari shetani yaritwaye, naho numuzo yisanga he? Erega bishobora gusanga ari shetani. Ntimwikekane ngo mpavuga ngo nibanaka. Hariho ibintu ngo urupfu ngo n'imfane biragendana, ngo mwasi wanje no bafise ngaha ninde. Ivyo bintu ndababwiye ntimuze mwigere mutwagwa niyo nyosha mbi babwira ngo mwasi no bafise ngaha ninde, ngo yo bari naka. Haji uwabigize ashobora kuba ari umuntu ashaka gucanishamwo imigambwe ngaha. Rijya drapo batwaye ni gitambara s'umuntu.
ntibitume rero mufata mugahana amakofe ngo kubera mwabuze igitambara. Ni igitambara gikorwa n'abantu, ntagire uzoba kanga batwaye idarapo. Hajya bari shetani ishaka kubacanishamwe hagati yanyu, ahubwo muce mwitwengera. Ndibuka igihe bigeze guturira amaperumanase yo ku mitumba mwe yari yubakishije ivyatsi, barayaturira. Nakunze abagumya banga bace bavuga ngo nakare baradukebuye ngo twari twasakaje ivyatsi kandi hageze iterambere, muca mwubakisha amabati. None ntimubona ko mwaciye mubiheza vuba. N'idarapo rero uvuga uti idarapo ni ikintu n'ubundi cotabutse coheze, tukazana ikindi. Reka rero dufate ko ari idarapo ryaheze tuzana irindi, biba biheze nta njyane zisubira kugaruka. Iyumvire nk'abantu kera tukiri abana niho twashobora gupfa akantu busa, ngo mponyore yakabuye kanje muri ko bukinisha amabuye, ngo mponyore ibuye ryanje mukagwana n'amabuye yuzuye ngaha kwisi. Hariho tuntu tudakwiye gupfa gaha muri Burundi. Tubura gupfa ivyingira akamaro tugapfa ibitagira akamaro. Umuntu azoza uri kurarima akakwankira kurima, uwo ni umwasi. Wibereye ku gikorwa cy'iterambere akakikubuza, uwo ni umwasi. None ntibavuga ngo amazi ngo abize nabo yimifu. Namwe rero nagira ndababwire mwihanganiranire, uwuzobasomborotsa wese mu mwima amatwi muce mubifata ibisanzwe. Hariho akarero mpora ntanga, iyo umuntu yapanze yuko agomba kuza gusindira, ikintu ca mbere akora arapanga ati mbega ikintu yanka mu buzima bwiwe ni giki. Muri Zidane, umukinyi Zidane ngere byamugendeye. Umukinyi Zidane baragiye bariga ico mukura mu kibuga, bararondera bati hariho igitutsi kimututse ntashobora kwihangana. Hanyuma umukinyi umwe acagenda amubwira amutuka ca gitutsi, ntiyihanganya acamuha umutwe acarataha. Murumva gantutse akamanyo k'umutsima, akabaye k'umutsima kagatuma umuntu apfa nabi kubera akantu ubusa. Nimwige guhindura ibibi mu bihindure mw'ivyiza. Ibibi urashaka kubihindura mw'ivyiza. Bakubwiye ngo urabona ingene gisa, nawe ugacuvuga ngo tembo nasa neza, noneho ntubuhejeje. Hariho umuntu aza kukubwira rega gutana n'ubundi gurazi ingene gisa, gurakibona. Hariho abantu bazobateranye cyo ngo nakayamya avuga uko abamenyesha makuru nibo bakunda kuza bararenza akantu bagashyiramwo umunyu. Atakindi barondera gusa ko hogiramwo ubushavura acatera uwundi. Niko ndabivuga muri ko murambona abamenyesha makuru, kandi mwene utwo muze muradushirako. Hariho abamenyesha makuru anuzi inkuru kugira ateranya abantu n'abandi gusa kwa gashesha gahomba. Kera twahora tujyanisha inkoko. Hariho abaravuga rero ngo ko je mfise guki gikoresho, ko mfise iyi kamera, reka ngerageze utubi abari twonerekana kugira ngo ujye abashe kumwanka. Noneho ntuburi shetani gaba mu journaliste wewe wogira ivyo. Uburi shetani. Umujurnaliste mwiza akora ibintu bikundanisha abantu, akavyerekana ati ni murabe yemwe akakarorero. Narigeze kuvuga akarorero ko umenyesha makuru mwiza. Umumenyesha makuru yamenyesheje ahantu imbaraga zari zateye gushika abantu barara mu rugo. Ubutegetsi bw'igihugu ntibwari bwamenye na kimwe, haheze indwi zibiri abantu barara hanze. Hanyuma nari umushikiranganje w'intwaro yo hagati mu gihugu, nza numva mu radio barabivuze ngo ahantu hamaze indwi zibiri barara hanze kubera imbaragasa zananiranye. Ubwo nyene naciye mfata telefone mpamagara buramatari, ibi bintu numvise nibiki muri zone naka, ngo ntavyo nzi, nta muntu urimwo, ntubunyene ndaguhaye isaha imwe umbwiye ivyo ari vyo. Mpamagara umuganga wo mu ntara, ntibi bintu numvise nibiki, nsanga nawe nyene ntavyazi. Hanyuma bose nca ndabwira ntihagahera isaha ntaramenya ivyo ari vyo, ni nanje ndamenya iyo ndabitwarira. Bukeye izo mbaraga zari zaheze, bazipompa barapompa, abaganga baraza barapompa, biraheze. None uwo mujournaliste ntumva ko ari mwiza gayemo. Mu bisanzwe amashirahamwe y'abantu badahanira inyungu za politike mwibaza kwiciza cyabari ikihe, nukugira bashikire leta hitashitse bayikebure, kuko abajeje intwaro barashobora gusamarira kuri ruriya ruhande ntibabone ruriya rundi. Ujya rero bandi kuko abaje amashirahamwe
n'abene gihugu nyene baca bagenda bagashikira uwa baserukira agacashikira abajejwe intwaro akababwira ati nyabuna hariya hariho ingorane mu bene gihugu. Iryo ni ryo shirahamwe ridahanira ivyicaro vya politiki rikebura. Mugabo twebwe abashirahamwe yiwacu nayo kwararaza aho kuja gukebura leta iti erega hariho ibintu ngaha vyononeka hanana. Oya, bagenda kubwira oni, bagenda kubwira abanyaburaya. None haca hakurikira iki? Aho bari kugenda bakabwira leta bati erega uraraba neza hariya hariho ikitagenda. Iyo abene gihugu bibagiwe mu iterambere uragenda ugashikira musitani uti musitane hariya ku mutumba munaka mwara wibagiye. Iryo ni ryo shirahamwe ry'ukuri ridahanira ivyicaro vya politiki. Mugabe ugenda guteranya ukaja kugumura ngo gumuka leta nacimaze kandi wari uhari kugira uyikebura ukaja kubwira bene gihugu ngo gumuka. Ngaho ntuburi kurakora ukorera igihugu. Igihugu dushaka ni igihugu c'abantu batagira insaku, abantu b'abahanuzi, atari abantu bo kwararaza. No mwijambo ry'Imana baratwigisha yuko icambere ukora no guhanura umuntu imbere yuko umutera. Nico gituma rero namwebwe abashira hamwe yabikorera yabadahana inyungu za politike nabo nyerega bakina politike gusa ntibaharanira ivyicaro vya politike. Erega politike none niki? Ibi ndiko navuga si vy'iterambere, si politike. Politike hariho politike y'uburaro, hariho politike yo kurwanya inzara. Nk'ubu kuva mu 2017 twagize politike yo kurwanya inzara kandi ku bice 80% turamaze kubishobora. None iryo si politike. None patiri ariko arigisha abantu kurwanya korera. None si politike y'amagara y'abantu. Ugira abayabaye munye politike. Ni ibintu byo ivyo byose kera ngo hariho abantu bapfuye bazira ngo bagize politike. Nimwiyumvire ngo bagize amapolitiki. Abantu bakicwa. Politike no kubera batazi icari ico. Politike nubuhinga bwo gutunganya neza ibikorwa vya bene gihugu mu buzima bwabo. Nta kindi ntimuze murondera ibindi. Muga ngo bagize politiki. Oya. Twebwe tugire politike nziza, politiki ituma umurundi wese atunganirwa mu gihugu c'abavuki.